Uyu munsi nje kuvugana na mwebwe abahungu muri mu Burundi. Uyu mubona ni umuhungu ari mu mpimba y'i Bujumbura apfunzwe. Ni umwe muri ba bahemu birirwa barahemukira abamama, inkumi bari muri Saudi Arabia. Uyu munsi sintuka umumama, umukenyezi, narababwiye ko ntazongera kuza ndashirako za foto zabo, zirya nzohora ndazitanga muri WhatsApp, nzohora nshirako nkizi zibayabaye nziza, ariko bimwe baba bagize ndabitangiye muri WhatsApp. N'ubu rero ndabifise, ariko sindamuvugisha ngo ndamuhe impanuro, kandi n'ubwa mbere. Mugabo reka nze k'uyu muhungu. Uyu muhungu ari mu mpimba. Bavuganye amuhenda amwizeza, hanyuma murabona ko yari hejuru muri kariya gafoto gatoya. Icyo nashatse kubereka ni igiki. Hano nagerageje kumwuzuzamwo isura kugira ngo mumumenye, ntazahave yongera kubahemukira, iyi sura muyimenye yiwe. Urabona ko mu vy'ukuri iyi video siyo yamuhaye, ahubwo baraganiriye kuri video, hanyuma amubwira ivyo agira, hanyuma acara mu recordinga screen record, hanyuma niyo mpamvu wumva ata n'amajwi arimwo, nashizemwo amajwi yanje, nta majwi yari arimwo. Hanyuma video baraheza arayigumya, nuko aca amushira hanze. Yakoze vya bindi nyene nama ndabereka vyose, uwo mukenyezi yarabikoze vyose, arazita zose kurya nyene. Rero nzoza ndazitanga kuri WhatsApp ndabakomeshe, ariko ubu sindabuvugisha, naba ntangira kubaha impanuro kwanza, hanyuma nkaheza nkabashira hanze. Ndasubiyemwo, sindabikora ngo n'ubwanko bantu b'Imana, kuki mutihanura? Mwobona ibintu uwo muntu ariko aragira aboneka nk'umupfasoni, ni ukuri mwokwifata ku munwa. Iki gihimbiri hano hantu kiricara ngaha gifyura amaso, kirahenda uwo mukenyezi, kiramurikodinga, n'abaraja ngaha aratandaraza. Abahungu mwihanure, bino bintu birahanwa n'amategeko ku busanzwe. Burya ahantu hose uri bakumenye ko wakoze ibintu nk'ibi, tuzotangira kuza turabarega babugurura amadosiye, kuko namwe muri babi. Ibintu bishoboka ko dushobora kuvyihanganira. Mwe mubigira mu ruhara runini. Ego nabo barahendwa bakemera, mugo namwe murabahenda cane n'ukuri, kandi basumvya n'ubwenge. Nkaho uri mu mpimba umurikodinga gutyo kugira ngo bigire kuki, kubera ashaka amafaranga. Umwe aramurikodinga, bukeye agaca avuga ati mpa amafaranga, utayampaye ngo ibi ndavyerekana, nuko ayamwimye agaca abishira hanze. Nuko rero bahungu mwihanure, kuko jewe ngiye kuzokwiyaranja ubu buryo nza ndafasha abana ba dame, kuko baratangiye kwihanura, benshi barihanuye. Mwe mubikora baze barabarega, basha bakorera izindi dosiye, mugume mu mpimba, kuko n'amahano mukora. Canke mubireke n'ukuri, mukore mu bundi buhinga, mugomba mubeshe mu bundi buryo, mugabo ntimuze murakora ibi bintu. Ibintu mukora ni bibi ku Barundi n'Abarundikazi n'imiryango. Ibaze nk'umwana wiwe abonye ibi bintu, se wiwe nyina wiwe abonye ibi bintu. Izi video yakuye impuzu zose, yatandaraje kurya. Ntimubona ko ari ibintu biteye isoni? So ndiko ndabahanura rero n'ukuri, bahungu bene wacu, mwikubite agashi, kuko ngiye kuza ndabashira hanze birenze uko mwavyiyumvira. Murakoze. Ndavuga simvura. Uyu munsi sinavuze cyane kuba umukenyezi, mpanuye abahungu mwikebuke. Abakenyezi mweho nakare nabamye ko ndabahanura, nejo nzogaruka, kandi n'ubu ndamuhanuye nawe nyene
guhendwa mu buryo nk'ubu, umuntu wenyine ahantu aryamye ntubona ko atari mu gihugu, koko ko atari mu gihugu, ntubona ko ari mu mpimba, ko ari ahantu mu mwobo. Umukenyezi twabonana azoba agiriye ubuntu kubera ko nzoreka kubitanga, mugabo tutabonanye tutavuganye ngo ndamuha impanuro, nzomugira uko ngira abandi. Murakoze. Nimero zanje ngizo, ubu nkeneye arandondera.